turabona ni ubu ni event 3e edition. Buri kintu gishasha abari itandukaniro bivanye n'ikindi cyari giheruka kuba. Iyi 3e edition izo bitandukaniye he izindi edition zagiye zirahaba? Edition y'uyu mwaka wa 2026 abantu nibitege kubona ubwiza bw'Imana gusumba ko vyari biri mu mwaka uheze. Twari gukora 2023 twari kumwe n'umuririmbyi Alvera Muhimbare hamwe na groupe TSS n'abandi baririmbyi hano mu karere, hariho mugwi Joyful Worship Team, groupe Amamaza, Dani Worship, Justin Maisha, nibo twari turi kumwe ico gihe. Urumva ko rero abantu bitege kubona ubwiza bw'Imana, tuzohimbaza Imana kandi vy'ukuri twiteze kubona ababoshwe babohoka, abagwaye bakira. Ico nico kintu ca mbere abantu bo kwitega, bitege kubona Imana. Ndabivuga bavuye impande zose, biroroshe ko baza mu Nyabugete tugahura tugahimbaza Imana. Twavuze ko ubuntu event twadufishe umwanya wo gusenga no guhimbaza Imana, hama tukitega ibitangaza vy'Imana. Rero abakozi b'Imana turi kumwe, abapastori bazo bari kumwe natwe, intumwa z'Imana zizoba ziri kumwe natwe, n'abavugisho bazodufasha muri uwo mwanya w'amasengesho, kubera ko tuzosengera igihugu, dusengera imitwaro, dusengera ishengero rya Kristo hambavu y'uwo mwanya wo guhimbaza. Murakoze cyane, ndaramukije bariko baradukurikirana. Nitwa Faustin Baraka, sanzwe ndi umurongozi wa Revival Team, ihuriro ry'abaririmbyi bo muri commune Mugere. Twatumiye abanditsi n'abamenyesha makuru kugira ngo tuvuge ku bikorwa turiko turategura itariki 26. Ubuntu event ni giteramo n'umwanya dufata tukabana n'abakunzi bacu n'ishengero rya Kristo kugira ngo duhimbaze Imana kubw'igikorwa c'umusaraba. Hama intumbero ya kabiri y'ico giteramo abarakaryo keza k'amasengesho, turasenga tugasengera igihugu, turafise umwanya wo gusengera imiryango, gusengera imitwaro itandukanye. Hanyuma nyuma y'amasengesho tuba twiteze intahe, tuba twiteze ibitangaza, kubera ko abari igikorwa c'ubwiza kiri spirituel. Rero turiteguye cyane. Itariki 26 uyu mwaka azo ari edition igira gatatu, tubahaye ikaze kugira ngo muzobane natwe muri ivyo bikorwa. Tuzoba turi kumwe n'abandi baririmbyi twatumiye, kandi vy'ukuri bizoba bimeze neza. Tuzoba turi kumwe n'abakozi b'Imana bashyizwe amavuta, aba apotre, aba pasteri n'abavuga butumwa impande zose. Urumva ko ari ibintu bimeze neza. Hama ibindi navyo abantu bo kwitega muri evenema, twebwe dusanzwe turi abanditsi b'indirimbo, ni groupe irimwo abaririmbyi batandukanye. Tuzokoresha indirimbo ziwacu umwanya munini, ibice 80%, kandi tuzokoresha n'indirimbo z'abaririmbyi ba hano muri commune Mugere, kubera ko iyi groupe ni groupe y'ihuriro ry'abaririmbyi bo muri no commune. Rero tuzokoresha cyane indirimbo za hano mu karere. Rero turahaye ikaze abarundi abari hano mu gisagara ca Bujumbura n'abari mu micungararo, abo bishoboka ko bashika hazoze babane natwe muri bino bikorwa. Murakoze. Turabashimiye kandi turabakengurukiye. Twe turi ngaha nk'umugwi Revive Family, Revive Team. Iki gikorwa turagikunda cyane kubera ko turi muri Mugere nk'abaririmbyi duhurikiye muri team kugira ngo dushigikire kino gikorwa kugira ngo kigende neza. Kandi iyi evenema izo ari evenema idasanzwe kubera ko dushaka ko abantu bose bazoza bitabire kino gikorwa kugira ngo kigende neza. Mwarahezage. Tugira amahoro. Twese. Hamaje ku mazina banyita Mika Junior, mvuye muri seruki kinyamakuru Step Made. Arakabazo k'amatsiko narifise. Turabona ni ubuntu event 3e edition. Buri kintu gishasha abari itandukaniro bivanye n'ikindi cyari giheruka kuba. Iyi 3e edition izo bitandukaniye he izindi edition zagiye zirahaba? Murakoze cyane. Iyi edition y'uyu mwaka wa 2026 abantu nibitege kubona ubwiza bw'Imana gusumba ko vyari biri mu mwaka
uheze. Twaheruka gukora 2023 twari kumwe n'umuririmbyi Alvera Muhimbare hamwe na groupe TSS n'abandi baririmbyi hano mu karere, hariho mugwi Joyful Worship Team, groupe ya Mamaza, Dani de Worship, Justin Maisha, nibo twari turi kumwe ico gihe, cyukuri vyari bimeze neza. Rero uyu mwaka murabona ko uyu mwaka twahinduye, tuba turi kumwe n'umugwi Kingdom Fragrance hamwe na Pastor Niyukuri Esperance, tuba turi kumwe kandi Pastor Macedoine, Hamadani azoba arimwo kandi twari kumwe ubushize, n'umuririmbyi yitwa Fernand Mukanda hamwe n'umugwi Joyful Worship Team wo muri Shalom Temple. Urumva ko rero abantu bitege kubona ubwiza bw'Imana, tuzohimbaza Imana kandi vy'ukuri twiteze kubona ababoshwe babohoka, abagwaye bakira. Ico nico kintu ca mbere abantu bo kwitega, bitege kubona Imana. Hamica kabiri, twifuza ko umuntu wese azoba yaje muri evenema azotaha anezerewe, haba kuba ari ku myaka iri hagati y'imyaka 12 gushika kuri 18, kuva 18, donc abantu bose bitege ko bazonezerwa muri evenema, ariko abantu ntibitege kubona ubwiza bw'Imana. Turamenyereye imigwi myinshi ya hano iwacu i Burundi, amazina yayo ari mu ndimi mvamakungu. Igihe bisanzwe tuzi ko ibyo turiko turamenyesha turiko tubwira abarundi, yabaciye ku ishuri n'abataciye ku ishuri. Mwotubwira Revive Team, Revive Charicho, insiguro yacu n'igituma mwahisemwo gutora iryo zina mu yandi mazina yose mwari gushobora gutora. Okay, ikibazo canje ca kabiri, turabona ko abatumire mufise, murafise abapotre, murafise n'abapasteri. Ico gikorwa gitunganije kumara imisi ngahe? Mbega bo bose bariteguye kubwira ubutumwa abantu bazobitabira, ko tuzi ko abapasteri tace kimwe n'abaririmbyi bo bakurakuranya, bw'abapasteri sinzi ukuntu bitegekanije kugira ngo confusion kumbure zire mu bantu uyu n'uriya kugira ngo bigende neza. Ikibazo ca nyuma nandangiza, kubera iki mu yandi mashengero yose, kubera iki Shalom, kubera iki kubera muri Shalom mutagiye mu yandi ma eglise mugahitamwo Shalom? Yoba ariyo yaboroheye mu yandi ma eglise cyane? Yakoze. Urakoze, tubajije neza. Ikibazo ca mbere cavuga ngo eske kuba tazi Revive Team turayisigura iki, cyaremeze gute? Mu Kirundi Revive ni kangura. Rero uko twanye tubivuga, twaragiye hamwe nk'abanyamuziki nga muri komine Mugere, biyumvira ko dushobora gushiraho ikangura mu mpande zose. Turavuga ngo turakeneye abanyamuziki ko tuba hamwe kugira ngo twabugame bwa Kristo, hanyuma babandi bakibosho canke babandi bakiri muri vya bintu tubabwire ko Kristo ari. Hanyuma nkuko mubibona ko ari kanguro, niyo mpamvu twaje hano hantu kugira ngo kangurire abanyagihugu canke abarundi kugira ngo baze bashike muri ico kibanza ca Shalom Temple, bashobore kubona ko kanguro rihari, bumve ibivugwa mu kanguro, bumve indirimbo ziri mu kanguro, kumbure benshi bafata intumbero bashike kuri Kristo byoroshe. Niyo mpamvu ikanguro twarishizeho. Nibaza ko ikibazo ca mbere shoboye kucishura, hanyuma ndaba turi kumwe nabo ucarishurikiye ikibazo kigira kabiri. Ico novuga impamvu twahisemo gukorera mu Nyabugete muri Eglise Shalom Temple, iyi evenema navuga ko ni evenema twifuza ko izokura ihinduke festival, ubuntu festival. Imana idukundiye hama nibihe kandi bikadushobokera, tuzogaruka mu evenema turi muri festival, ubuntu festival. Rero Eglise Shalom Temple ni eglise yagutse, kubera ko turi muri komine Mugere, niyo eglise twabonye ko abavuye muri Nord, abavuye Côte Sud, ni eglise donc vyoroshe ko tuwahurira twese. Hanyuma ikindi gihe twifuza ko tuzoba turi muri tere yagutse gusumba Shalom Temple. Rero turashima Imana kubwa Revera Nyakubahwa Revera Pasteur Vincent Nimbona yashoboye kudushigikira muri
bino bikorwa akaturonsa ikibanza kugira ngo tuhategurire iyo evenema. N'ubushize niho twari twakoreye, ariko twifuza ko ino evenema abantu nibagumane natwe abakunzi bacu badusengere badufata ukuboko. Twifuza ko ikindi gihe tuza turi kuri tere yagutse. Hanyuma ikindi naco novuga, kwinjira ni ku buntu. Twashimye gukorera mu karere turimo kubera ko zone Ruziba novuga ko ni zone yoroshe muri commune Mugere, uko nariko ndabivuga bavuye impande zose biroroshe ko baza mu Nyabugete tugahura tugahimbaza Imana. Hama ikindi mwavuze kijanye nuko dufise abatumire batandukanye. Turafise Bishop Bosco Nzisabira arongoye ishengero Beloved Church mu Burundi, niwe azoba ari umuvugabutumwa. Hambavu yo guhimbaza Imana tuzofata umwanya w'ijambo. Turafise kandi Evangeliste Renovanda Yizeye, tuza turi kumwe mwiyo evenema, numwe mu bashigikiye kino gikorwa, hamwe na Helene Entertainment, ni ministere asanzwe arongoye isanzwe ufasha abanyempano gukura. Nanje ndi umwe mu bafashwe mu bariko barafashwa niyo rebo Helene Entertainment. Rero tuba turi kumwe Evangeliste Renova n'abandi batari ko hano kuri afishe. Ni kuvuga ko twavuze ko ubuntu event twa dufise umwanya wo gusenga no guhimbaza Imana, hama tukitega ibitangaza vy'Imana. Rero abakozi b'Imana turi kumwe, abapastori bazo bari kumwe natwe, intumwa z'Imana zizoba ziri kumwe natwe, n'abavugisho bazodufasha muri uwo mwanya w'amasengesho, kubera ko tuzosengera igihugu, dusengera imitwaro, dusengera ishengero rya Kristo, hambavu y'uwo mwanya wo guhimbaza. Murakoze. Ashaka nishure ku kijanye na adresse y'uburyo nk'umuntu adashobora kumenya aho Shalom Temple iherereye. Ndashobora kumorienta mu buryo bumeze neza, nko ku bantu basanzwe bava mu gisagara ca Bujumbura, mu Kanyosha, ukikama hirya, urashobora gufata bisi ikakuzana ikagushikana aho bita ku Mutarabanyi hino gatoyi yo ku Byagaparata. Aho ni ku bantu bazoba baje bava mu karere ka Nord, ariko ku bantu basanzwe bari no mu karere ka Sud nabo nyene adresse ni nkiyo nyene. Iyo ushitse tujista aho kujya ku Byagaparata ugacuza ku Mutarabanyi, urashobora gufata ni moto cyangwa umumotari ukamubwira ati manukana kuri eglise ya Shalom Temple. Kuvuga ko ni barabara rimwe gusa nyene. Iyo wabikoze mu ubwo buryo nibaza ko iyo adresse ishobora kubikwiye cyane, udashobora gutakara, barashobora kuhagushikana neza cyane mu mahoro menshi. Ikintu twisunga mu gutegura iyi evenema, ine edition ya gatatu, edition ya kabiri twayikoze 2023. Murabona ko haciye umwaka wa 2024, 2025 muri Revival Team tuba dufise ibikorwa byinshi. Rero iyo igihe kigeze twakomunike n'ijuru, hama natwe nyine tukabona ati harageze, kubera ko igihe cyose uko urakora igikorwa mu mwanya wawe ntuza kuruha, kabiri uroroherwa. Rero navuga ko ikindi cyo gihe kugira ngo tugarukane iyi edition, hama kandi igihe nicashika tuzozana edition ya kane. Rero ikintu twisunga ubwa mbere n'ijwi ry'Imana riba inyuma yacu, hama rikadutera gukora. Hama mu evenema twavuze ko abaraka ryo keza ko guhimbaza Imana kubw'igikorwa cy'umusaraba, twama dukora ava yuko pakigera canke tugakora mu iyi periode nyene ya Pasika, kubera ko murabona ko ubu Pasika yabaye ro 5 bivanye n'integuro nyinshi zari zihari. Twashimye gukora inyuma ya Pasika, ikindi gihe dushobora gukora ava Paki. Rero abaraka ryo keza duhimbaza Imana kubw'igikorwa cy'umusaraba, twibuka umwami wacu Yesu Kristo, tugahimbaza Imana kubw'ubuntu bw'Imana, kubera ko abantu bose tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana. Rero nta muntu ino evenema iraraba abantu bose, nta muntu yavuga ati iki gikorwa sindimwo. Urumva ko tuvuze ubuntu ni jambo ryagutse, haba ku muco w'u Burundi canke turi muri domaine y'agakiza. Tuvuze rero ubuntu ni igikorwa c'abantu bose. Rero turatumiye abantu ko tureko turabivuga bazoze babane natwe, evenema yateguye ku bwabo. Sinzi ko umwe muri twebwe yofasha kwishura kino kibazo, nibaza ko nagerageje kwishura neza. Urakoze.